My dear Joel rero inkuru imeze gutya era umuntu yegereye akiwacu event abamutwaye Joel mugabo nigeza kuvuga yatoye yabo wewe urameze achengira nk'imyaka 3 ameze ndari byisima yawe ndabura wewe nzoga twumvikane murabizi ko jewe namafise amapreve Joel ntabwo ndabivuga byose nindira gatoya mumve conversation agize n'abantu begereye akiwacu event kora muramuzi ko mudimu muzana no ndishora kumuzana nga kubera ko he is a very stupid guy ariko arabira abana bamwe do 18 we baragisa oya ngamro na kaze musoni kugana hano kandi ndio ngomba nalisa wabiko tena cyari sawa kubisoma neza bikabera bizima sawa kiruma dindi bitogotesheje cyane ibura byahe ubwo bwa bonyine yagiye kuri divorce oya amafaranga bizare franco ariko umugenzi wanje mbake rero mbajewe hariho isaku z'abari muri Belgique bariko barambira ati wacu si wawe burya ya niyo abagenzi bawe hariho amakuru avuga ko ati wacu bari kumwe n'igihabo na pole mutamburisha amahera ndaho kandi bavuga yuko ngo pole baratanze amahera ngo ati wacu batatanga amahera ya Joel urumva rero yewe ayo makuru kadakunda yose yose ndeze ikigeze gusabye ntumbuge mu kadakunda yose ngene gadaguca mu kimkatsi ego amakuru kwizera kweli mu kipe agaragiye mu gizwa kandi ashaka kujya mu ngene ya yuko badafite cyane bazo sawa muhamagara tugiye twebite ko akiwacu jamwe ko babacafuza Voilà, kuri TikTok, sawa, uchumbira kwa sawa. Anga hivi na connection hari ibintu bibatima ukuntu by'amatage. Nibo rero. Urumva rero bakwe n'amti. Iyo kudageze, wowe tumfitiye yapanze gahunda zose. Oya, njye nashobora kugutoroka cyo ndabizi. Razi gituko. Njye natoroka. Okay, wakugukora kugira nanjye sindakugira version. Ubitwa dimanche. Ndabona kubashoye ndamusho. Ego, merci. Umba kumye ashaka ofete abantu bose babahenje mandi yego umba rero abashoye yenze yagiye ngo basaba amafaranga yiwe babona ko wangu ari ajitirine agashaka kujya nyaratatekanye kwa ngabo bibarenga kibazo tukisha kwa yene yise cyangwa yiwe yakayeri birashika hanyuma rero baracha kuri apartment dimanche donc Brown kibacha bati atanga ko asohote bisanzwe yego ngamba ko akina kwa ibintu byose rero abakigira ashobora kuba nyine yagiye gukora mukanya kwa abantu benshi bazana abantu yego ibari agaciro namenye hanyuma rero ku mugoroba baramuteza n'abantu nze mu mwiki acha arabura kuri telefone telefone abapi ibyo hano kuna ndiye zisiga zigira mbere ikintu kimwe kwa ditwe niba tuzo twavuganye uwo munsi nari kumuraba nahise akasida ko ndikunja hano kigeze ko abantu muri rero Video nuko baba kikenya tukika tujiri abasomana muto aratubwira biya boneka tubwira biya bonumwana lendi iragera ndavuga ati none umuntu petro statora bimeze baratubwira yere tutakuraza nyene tugurwa yakoze ngo kingene mwana yari konje afata margirero mu zabarundi ya telefone ndabwira ati rero ya ni nuko mutagonye baramukikumba dosite ko nabyumviswa yanze message nano kuramukanya avuga ati rero ati gera muri Suisse nabuze matosi bazifashe kubera ko sinari smatara kwi ati kuyo kuri hamwe yanje nayigabanije nabwo abandi bari baramuhaye hasigara rero yanyuma ku munsi wa nyuma hanyuma baravuga ati none ati none tuyahende ko utari hano ati nuze uyafate nyaturi hano kuri apartment hazi no turi avuga ngo yaha muri mashe kuri konte urumva gusinya afina avuga ko bidashoboka ko ashika abantu baravuga ati none gutuza ashaka ahantu kandi deje muri responsabilité y'abantu tuvuga gutuza aho turi nyine batanga ngendo ko agatanga ngo message kose bandikana ugatagira screenshot gusa sinzi abo akora dushira foto na video urumva rero cyangariye aho iyo madiyene bagenda kuri raporo baramubura nazoze muri raporo ngo nanuze na Ethiopia ndahamagara bano bakumurita wanyu yabuze umuntu atari indege bahamagara baramubura donc batabara abasigaye amana batabaje gutanga dozeye kirego muri police ati twebwe twabuze umuntu ari mu kiti aho cyane twamuze mugabo twamuze ko il répond au téléphone ati rero ashaka nyuma rero biva bikukura hano urati iyo bise umuntu ari kuri responsabilité zawe ibintu by'ama prise en charge tiwa bien uko byagende rero urumva rero cyangwa ati yewe ati ndi ari gutanga ibintu wawe ashaka ari bambwiye ngene bagiye gukora mu kimwe gateka ambwiye ko yitanze madi yari tanze byo kwitanga nyine sivyo ngo nivyo sivyo Ofete ukuntu bimeze jewe amakuru mfise ikintu cyo kwanda cyambere jewe nashobora kwite kuba kwideklara hiyo
kubera ko Joel ni umuntu ubuzima bwiwe ngaha hari murasa amakontra n'amantreprise menshi n'amagize kandi Joel akaba ari umusenyeri bavyumva ikindi rero gihari ubuzima bwa Joel ngaha mu Burundi si ubuzima bwo kwideklara Joel nyine personnellement ubishingira inahe ikindi nacyo Joel. So guys, ikintu gihari kuri affaire ya Joel n'abamutwaye rero ikintu gihari nuko Joel ntabwo yideklaye akaba yarideklaye Imana izomuvuma akaba yaraje akambesha yuko akaba yarambeshe yuko atideklaye akavuga yuko yarideklaye jewe ntazi ko yideklaye Imana izomuhana rero ikintu gihari Joel ikibazo gihari n'abamutwaye Joel murabizi yuko mu minsi iheze isanganya ryarabaye riba ku barundi benshi birashikana kuri Joel aragirane inzu yiwe irashikirwa n'ivyago Joel aragenda ko Joel ava ko ivyo byose biba yaraje ngaho iwanje Igitega umuduga murabizi nzoverekana next live aravuga yuko adashobora kwitanga imodoka jewe ransiguriye igituma bayaronse visa baramutse imodoka y'imodoka na ibintu nk'ivyo rero Joel ikintu urumva kihari nuko Joel wewe yararonse umuntu amubwira yuko wewe genda ugure ivyuma muri Suisse Joel kubera ko afise visa Schengen aragenda muri Suisse kugirane kuhagurira ivyuma uravyumva hama Joel agiye muri Suisse kubera ko atashaka ko bamugora telefone yiwe yari injoignable hama agize muri Suisse aragura ibi ari abantu tuba tugiye ku abantu bafise amafaranga murabizi washobora kunuma jewe drive genda hariya undindire jewe drive sikere munangora ndiko ndavugana n'abafana banje c'est quoi ça hama hama Joel aragirane yo ndasabye murashobora kumutwara s'il te plaît ariko nangora sheri wawe ninde sheri wawe uri umutaba muzima w'ivi yose wowe ufise imvi ku mutwe mu kwaha mu nda wose ufise imvi reka kungora muriko muravyumva hama urukiriya wanje wahehe nyene genda rero hariyo ntungore gashimo ntungore hama hama Joel aravuga ati jewe ndafise ikibazo wewe personnellement selo ama source yiwacu aragenda muri Suisse aratogwa n'umurundi bazinanye aramutora muri Suisse Joel aragura ivyuma amaze kugura ivyuma muri Suisse Joel agaruka mu Bubiligi agarutse mu Bubiligi urumva barahemba Linoji amahera asigaye barahemba DramaT n'abandi amahera asigaye Joel mugabo bakaca bamubwira yuko we twarakurondeye turakura mwavyumvise muri audio Joel baramubuza avuga ati jewe ndi ngaha ikintu nkeneye ni mundihe amahera asigaye ariko amahera asigaye Joel ntibayamurishe bamwagirije yuko ngo yatorotse Joel bamwagirije yuko ngo yatorotse ariko wewe yari kugura ivyuma byo muri studio Joel afise amapartenariat n'amakampuni atandukanye my dear jewe uri umuntu wanje ndakuvugira ndakugwako
jewe sinigera ntibanga sinigera n'ubuntu bwo kugirane bwo guta abagenzi banje jewe Joel inshuti yanje Joel araza igitega kurapa wiwe agaca kuri Capitol Garden Park Joel muribuka yuko ari muri bamwe ba DJ Filibert ba Kabosi baje kwamamaza turagira ouverture muri Capitol Garden Park ni nayo mpamvu sishobora kwemera umuntu azangaha amucafuze Joel naho Joel yoba yacitse wowe bikujyahe nuwa mbere acitse nuwa kabiri nuwa nyuma mushenzi gashino kabi wanyu Joel yarababwiye ati simva mu Bubirigi mutampaye amahera yanje nakoreye mwaramaye avance ariko amahera sigaye ntayo mwamaye hama Joel avuga ati ayo mahera musigariyeko niyo yo kuriha ibikoresho naguze mu Busuwise Joel yarashitse ntibageze bamwakira ni DJ ujya mu DJ Kanyange yiriko ariko arihakana abana yiriko ashaka kuba umusitare be n'umuhungu wiwe basangira abakobwa bafyeta inyo ubushino bw'abakobwa bose bo mu gisagara cya Bujumbura baranse kumuriya Joel amahera yiwe Joel aranga kurihwa kubera kibanga kumuriya Joel amahera yiwe niba muriye Joel arihe ivyo yafashe hama atahe kubera iki Joel yavuze ati jewe sishobora kuva muri Europe batarishe amafaranga bamfitiye nibandihe jewe nagiriye konsere muri Europe sinagiriye konsere mu Burundi birumvikana nabindi mumuveko c'est quoi ça nyaruka Joel mumuveko yavuze ati jewe simva muri Europe batamaye amafaranga nakoreye niba yamuhe ataruko ambasade y'u Burundi zo bijamwe c'est quoi ça ivyo muyihaye byo ko muri ko muranyuruza wowe DJ Kanyange wowe DJ Pole wewe gashino kabi wanyu wowe DJ Pole wa muri kuranyuruza abana amafaranga muri Joel amahera yiwe ni wamukuye mu Burundi n'umurihe apara byo kwa makuzu uvuga ngo uri kurateza umuziki ngo Burundi w'imbere ariko uriko urayinyasa abana biwacu uratera inda abarundi kazi ukababwira bazikorare uratera inda abarundi kazi bakazivyara ukiyekana abana bigarera mutungane wewe muzanano DJ Kanyange wewe ushitse muhira umugore wakubwira fukama ugafukama fyeta ibirenge ukamufyeta ibirenge ubu rero uri kuraza ngaha wase kumuriya Joel amahera yiwe muriya Joel ntabindi wewe uri kuraza ngaha uri kuravuga ngo Joel na ibiki ubwira ba mipro bafise ubuzizi bupima nakazara kakano kanje kanyuma ukagenda kubwira nka mipro adashobora kwabira abakobwa babiri ukagenda ngaho ukamubwira yuko ngo Joel ngo yatotse Aya biza tumenga. Mgawe sanyo. Uvuze muri siramukana. Virgile. Na pue na Virgile. Pue Virgile. Sanyo kwa sasa. Maria. Na pue
na Virgile Rira utwenge canke kiwe Pita vrem. Pita na kurueta iwawe. Ya tapfira gutwega. Ya. Pita bose bariko baragutwega. Pita nusta. Pita muziki. Yes. Ariko Pita gawana. Uko Joellhoughton sishobora kuvuga papa wiwe ariko Joellhoughton yashaka vende gushika ubu nta mapuro bafise. Ubu leta ya Union Européenne isigaye idashobora guha ama nationalité abantu bagenda muri Union Européenne kubera yuko barabizi khayirma yuko mu Burundi nta ngwano ihari mu Burundi tumeze neza tubayeho neza rero Ruze Joel afise ubuzima bwiwe bwiza afise ama contrat n'ama entreprise atandukanye afise contrat n'aba artiste batandukanye. Houston rero nyamba ni Houston kwa since tumwitwe gute Houston quoi je sais pas parce que n'umuntu wanje ivyo muvuga byose mumenye yuko Houston n'umuntu wanje ariko ikintu gihari Houston ashobora gutoroka Houston ashobora kwideklara bige byose ko ravuga c'est faux 200% c'est faux kubera yuko Houston yashaka gutoroka pa yari kumuronderera visa yo kugenda kuba umumissioneri agaserukira urusengero ko Paul ni Monseigneur sinzi ko mubizi Paul Houston ni Monseigneur. Houston ntabuze amafaranga Houston abayeho neza Houston apanje inzu ya prix de 1,500,000 par mois mu Kabondo ya gatatu. Houston inzu yiwe irabana n'utwara etamajoro. Murumva yuko Houston ntashonje Houston ntabayeho ubuzima bwa suffering. Rero Houston mumureke Houston rero ntashobora kugirane kandi Houston vuba arafise concert muri Liège aho azogenda guteramisha abarundi muze mugende mu shigikire muri benshi. Houston ariko aravyaza umusaruro muri Belgique ariko ikintu gihari ils ne font pas jouer avec le nom de NAT parce que jewe navuze ati Houston hariya ni ibintu vy'abarundi bose. Ikintu gisigaye ni intervention ya ambassadeur w'u Burundi muri Belgique azobatumako jewe nzobijamwo ambassadeur w'u Burundi abatumeko hama Houston bamureha amahera yiwe ko aravuga ati jewe amahera basigariye ko nzoyaheba nanje nkavuga ati ndushobora kuyaheba kuko yakoreye. Rero ikintu gihari Houston abayeho ameze neza yaciye yongereza séjour kuri appartement yarariko bamufatiye arongereza kandi ararihama amande y'amahera ku itariki azogarukirako mu Burundi. Nayo mpamvu ibintu byose babwira sivyo Joellhoughton azogaruka mu Burundi ariko ikibazo gihari narariho amahera hama abantu bavuga yuko bamubuze ntibamubuze ahubwo
bayiketse yuko ngo Joellhoughton yideclaye orke Joellhoughton yideclaye yari yagiye kugura ivyuma byo kuzara mu Burundi. Murabizi yuko even n'umuzungu wa NAT murigera bumubona nico gituma mushaka kumenya umuzungu wa NAT. Nico rero cyahabaye kuri Joellhoughton kubera yuko Joellhoughton nibigeze bamenya ivyo ariko arapanga ko agiye kugura amateriyo ya studio yiwe. Sawa, mungurire rero bushino bwanyu mugenda